Ndabaramukije mwese none ndabakaza kuri HKTV News isanzwe ikora ngaha mu ntara ya Queensland na Brisbane. Makuru yacu uno munsi turamutse tubashikiza kugenekezo rya 27 ndamukiza mwaka 2026 na makuru mukombe mushikizwe na Jimmy Kizimana nkaba ndabahaye kaze. Ingingo nkuru zigize amakuru yacu. Mu butumwa bwo ku munsi wa Anzac Day, Anthony Albanese aribuka abatarashoboye gusaza kubera urugamba bari bariko imyaka 111 iheze. Umuririmbyikazi akomeye wa gospel muri Tanzania benshi muzi cyane nka Rose Muhando yemeje ko azokorera ibiteramo bikomeye ngaha muri Australia. Bruno wa Mungu muri Amerika hari igitero cyo kugerageza kwica cyabaye kwa 2025 ndamukiza muri Amerika. Nongeye kubaha kaze. Umukuru w'igihugu Anthony Albanese aribuka abatarashoboye gusaza mu butumwa bwo ku munsi wa Anzac Day uyu mwaka. Uguhimbaza imyaka 111 iheze abasekere ba mbere bagera i Gallipoli, Minisitiri w'Intebe Anthony Albanese yunamiye abanya-Australia bose bagiye ku rugamba. Nayo mu kwibuka abapfuye yibutsa urwaruka rwose rwa Australia rutageze mu zabukuru, avuga ko abanya-Australia bose bafitiye ideni cyangwa umwenda kubera ko bagiye ku rugamba mu izina ryabo. Mu guha agaciro abagarutse ari bazima ariko intambara ihora mu mitima yabo, yashimiye ibyo bashitsemwo mu ihinduka bazanye isi igihe isi yari bakeneye. Mu butumwa nyamukuru yavuze ko umuragi wabo ugaragaza ko nubwo amahoro asa n'ataragerwako ati burya buri gihe akwiriye kugwanirwa. Anthony yanashimiye abandi basirikare bakiri ku kazi ubu n'imiryango yabo. Yashoje avuga ati tuguma ducana urumuri rwo kwibuka, lest we forget. Umuririmbyikazi akomeye wa gospel muri Tanzania Rose Muhando yemeje ko azokora ibiteramo vyiwe bikomeye muri Australia muri Mukakaro uyu mwaka turimwo. Igiteramo ciwe ciswe Revival Fire kizoba ari uruhererekane rw'ibiteramo vyo guhimbaza Imana. Amakuru y'ibiteramo yemejwe nuko azoba ari muri Adelaide tariki 7 uyu mwaka, hama azoba ari muri Melbourne tariki 11 z'ukwezi kw'indwi, inyuma yaho azoba ari ngaha muri Brisbane tariki 18 z'ukwezi kw'indwi, azohereza muri Perth tariki 25 z'ukwindwi uno mwaka. Ivy'urugendo rwiwe Rose Muhando yabishize kuri social media avuga ko ategerezanije amatsiko guhura n'Imana, ibihe vyo guhimbaza, gukira ndetse n'intsinzi. Ico giteramo kizoba kirimwo abacuraranzi bavuza live Anointed Praise Team. Naho biruko kwa 31 Ntwarante yaribwe mu rugo iwe passport, biteganijwe ko azoyisimbuza vuba cyane kugira ngo abashe kuza muri Australia atakibazo. Hari igitero cyo kugerageza kwica cyabaye kwa 2025 ndamukiza mu birori by'abanyamakuru byabereye muri Washington Hilton, aho Donald Trump n'umutamukanyi wiwe bakuweho najejwe umutekano Secret Service. Inyuma yaho amasasu arasiwe. Abantu baraho cyangwa bumvise ayo makuru baraho bavuze yuko bumvise amasasu agera ku 8. Uwagirizwa ico gitero yamenyekana ko ari Paul Thomas Allen w'imyaka 31 akomoka muri California. Bitekanijwe ko azoshirwa imbere y'ubutungane ku vyaha vya leta. Abategetsi bavuga ko yashatse gutera abari mu buyobozi kandi ko hasanzwe inyandiko yiwe yerekana urwanko afise ku bakristo. Trump yavuze ko atateye ubwoba n'ico gitero kandi ko ashima ingene abajejwe umutekano bihuse bagakora akazi kabo. Amakuru yacu twabateguriye kuri uno munsi nacagarukira, nkabanda bashimira mwese muduteze yombi kandi mubandanye kumwe natwe. Mukamari kumwe na Jimmy Kizimana, murakoze na hejo. Ciao.